Imbonera kure z'Uburundi ndetse n'igisoda c'Uburundi nkuko vyama biragaragara ndetse biranatangazwa byongeye kuboneka ari benshi nga mushamba ryo mu kibira bikomeje kugaragaza neza yuko Uburundi bukomeje kwitegura ingwano nkuko vyama biragaragara. Hari haheze imisi atariko aravugwa imyiteguro y'urugamba, ariko kandi bivugwa ko leta y'u Burundi ndetse biciye mu gisoda cabo barategetswe ko bagomba kwitegura ingwano mu buryo bwa bucece mu rwego kugira ngo bazobashe guhangana n'umwanzi nkuko vyama biragaragara. Birasa naho Jenerali Major Evariste Ndayishimiye aherutse by'umwihariko kubinyuranyuramo bikebe cy'ubwo yaganiraga n'abamenyesha makuru ba TV5 Mode, ikimenyesha makuru cyo mu France cari nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kugeza ubu ngo biravuga ko u Burundi buriko buraca by'umwihariko ndetse baninjira mu bihe bidasanzwe ivy'abanyagihugu ndetse na bamwe begereye leta basaba yuko rero bokabaye basobanurira abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu bamenye rero ibyo leta igiye kwinjiramo ndetse n'ibyo irimo iracamo. Leta y'u Burundi yarashimangiye ko rero igiye guhangana n'umwanzi, yarashimangiye ko igiye gukora iyo bwabaga ndetse igacungera imipaka, ariko noneho by'umwihariko ibyo kugira ngo itegwe ikabihagarika ahubwo igatangura kujya iratera nkuko byuma biragaragara. Bivuga ko igisirikare c'u Burundi by'umwihariko kiriko kiratumiza ibigwanisho biremere cane haba mu gihugu c'u Burusiya, muri Afrika y'Epfo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Bushinwa. Hakaba ariyo haraturuka intwaro ziremere cane ziganjemo imodoka z'ibifaru zizwi nk'ama taxi, akiyongeramo n'izindi modoka zigiye zitandukanye zizwi by'umwihariko gutwara abasirikare ndetse n'ibikoresho. Abasirikare by'umwihariko batari munsi y'umunani ndetse n'ugitwaye wa 9. Hakiyongeraho kandi by'umwihariko n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'imbunda ziremere cane by'umwihariko, hakiyongeraho indege z'intambara n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe bishobora kwifashishwa no mwijoro. Aya makuru akimara gushigwa ahabona by'umwihariko ndetse witegereje n'amasanamu akomeje kugenda ribonekeza, haje kugaragara abandi basoda benshi by'umwihariko bariko baraturuka ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bigaragara ko baje kwinjira ngaha mu ishamba rya Kibira, bigaragara ko bagiye gukora uruhurirane kugira ngo babashe kuba bo kwitegura ingwano. Twaragiye twumva amapasiyo menshi yagiye yarakogwa nga mu shamba rya Kibira, ariko ntihamenyekane uwayakoze ndetse by'umwihariko Uburundi bugakora amatohoza nabwo bukaburirwa, ariko baravuga ko Uburundi bwofashe umwanzuro wo kugerageza nabwo rero kugira ngo batangere kuba bwogaba ibitero. Atawuzi aho Uburundi buzotangurira kugaba ibitero, icyakora inshuro nyinshi Uburundi bwarakomeje kugenda ravuga ko bufise abanzi benshi cyane. Leta y'u Burundi yarakomeje kugenda yagiriza igihugu c'abanyi c'u Rwanda kuba aricyo rero kigira uruhara mu kugerageza gushotora Burundi ndetse no kugerageza guteza umutekano muce cane mu Burundi, ariko icyo gihugu cy'ababanyi cyo cyarabihakanye ndetse kinabitera utwatsi, kivuga ko ataho gihuriye n'ibibazo by'umutekano muce cane ngaha mu Burundi. Amakuru yama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba ashimangira ko mu shamba rya Kibira ibintu byongeye gusubira idubi, ibintu byongeye kuba nabi cane mu gihe by'umwihariko batanguye by'umwihariko kugenda haribonekeza by'umwihariko icyo twokwita abasoda benshi cyane cyane haba imbonera kure ndetse n'igisoda c'u Burundi nkuko byoma biragaragara. Turabiga ko mu buryo burambuye turabira hamwe rero byinshi bikomeje kugenda biravugwa ndetse n'abasoda bariko baraturuka nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu misi heze Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yagezaga ijambo ku banyagihugu uburyo rero igihugu cyifashe, ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye baramaze imisi baragaruka ku kuba rero by'umwihariko barongeye ibirego bishasha ku Rwanda mu nyuma yo kurushinza kugerageza gufasha umuhari wa M23 usanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Kongo. Barongeye by'umwihariko gushinza u Rwanda kugira uruharara mu gutuza abaturage bago muri bumwe mu butaka bwafashwe nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Minisitiri ubanye n'amahanga u Rwanda by'umwihariko akaba by'umwihariko yaje kwamagana ibyo byotangajwe na Kongo, agaragaza neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo ataho bihuriye ni kuri, aza kugira byinshi asobanura. Uyu munsi kandi turi kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2024 i Rwanda mu gihugu ca Angola. Arategerejwe by'umwihariko ba perezida bombi, perezida Tshisekedi wa Kongo na perezida Kagame u Rwanda, aho baza kugirana ibiganiro nkuko byama biragaragara cange se nkuko byama biratangazwa ukurikije ibyo abategetsi bombi boma baratangazwa. Ndabaramukije mwese, ndabahaye ikaze kuri uno mungu by'umwihariko turi kuri ayo magenekerezo navuze.
turi ku cyumweru nyine cange kuwa Mungu. Ndabahaye ikaze abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye, ndabaramukije mwese aho tugiye kumviriza ido nido ry'amakuru agezweho azindutse aravugwa muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze rero abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza by'umwihariko bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, mwese ndabahaye ikaze, ndabateye yambo. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu by'abanyi bari ku mugabane wa Afrika nyine, mu gihugu c'abanyi ca Uganda, mu gihugu c'abanyi ca Tanzania, mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, Congo, Kenya ndetse n'ahandi. Ndabahaye ikaze, ndabahaye mwaramutse mwese. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze mu nyemerere. By'umwihariko turabira hamwe amakuru agezweho ariko aravugwa. Niba ari ubwa mbere usenga byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze turabira hamwe rero amakuru azindutse akomeje kugenda aravugwa, by'umwihariko aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma y'amajambo Evariste Ndayishimiye yarutse gutangaza, by'umwihariko avuga yuko azugurura imipaka, by'umwihariko yugawe hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ariko u Rwanda ruzagokemuye ibisabwa n'u Burundi, ariko u Rwanda nabwo rukagaragaza ko ivyo ngibyo bitopfa gushoboka. Leta y'u Burundi yongeye gutegura urugamba rukomakomeye cyane. Leta y'u Burundi yongeye kunungika abasirikare benshi, by'umwihariko mu shamba rya Kibira ndetse no ku mipaka ica irahuza ibihugu byombi nk'uko vyama biratangazwa. Igipfungu ni cyinshi cyane rero mu Burundi kuko ngene nyine umutekano wifashe ngaha mu shamba rya Kibira ndetse no ku nkengero zacyo kuva by'umwihariko mu mpera zo kwezi guheze kwa 11 cyangwa kwa Munyonyo gushika ubu ngubu muri Kigarama, mu gihe by'umwihariko habandanya kuvugwa ibitero by'umwihariko by'urutavanako mu ntara za Bubanza ndetse na Cibitoke. Leta y'u Burundi by'umwihariko iguma yungikanya amatangazo yongereza igipfungu kurusha umuco rero by'umwihariko kubiko biraba. Abarundi bose bariko barasaba kumenyeshwa ukuri rero ku bihe igihugu kigiye kwinjiramo ndetse n'ibihe igihugu kirimo kiranyuramo, by'umwihariko nk'uko byama biragaragara. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko Uburundi bwaba bugiye kugabwaho ibitero biremereye cyane, by'umwihariko binyuze muri Bubanza ndetse na Cibitoke. Ariko kandi hari amakuru avuga yuko rero leta y'u Burundi yatanguye guhamagaza namwe mu basoda bayo basanzwe bararungitsiwe ku butaka bwa Repubulika y'Intwari Rusange ya Congo mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bohangana by'umwihariko n'ibyo bitero. Ntawe uzi niba ari raditabara cyangwa se ari abandi bashaka kuba bushotora Burundi. Kuva ku igenekerezo rya 22 Munyonyo 2024 haravuzwe abantu benshi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye cyane baciye mu ntara ya Bubanza bavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Icyo gihe haravuzwe ko boba bari mu mugwi itatu, by'umwihariko yari ifise intumbero yo kwinjira ikibira. Umugwi ugira gatatu bwoba by'umwihariko bwawukenyeye ko by'umwihariko utarashika mu kibira maze utana mu mitwe rero y'abasirikare b'u Burundi muri komine Musingati. Abafashwe muri abo bagwanyi rero boba barishwe by'umwihariko rw'agashinyaguro n'imbonerakure. Hari abandi bavuga ko rero by'umwihariko reditabara ariyo yabashije kuba iyo yotana mu mitwe n'abo basoda. Bivugwa ko rero abagwanyi nka bose bafashwe cange bishikanye Musingati bishwe by'umwihariko batemaguwe imitwe. Umuhari reditabara by'umwihariko waremeje ko rero izo ngabo zaciye by'umwihariko Musingati ari izabo. Abategetsi b'u Burundi baremeje ko umugwi by'umwihariko bawunesheje, ko bamwe rero bishwe abandi bafatwa abamenyesha makuru rero bo muri iwacu bagerageje kurondera ukuri ko byabereye Musingati na mu ishamba rya Kibira barafashwe n'inkozi z'ikibi. N'ubu rero by'umwihariko bavundiye mu gasho, naho imvugo z'ubutegetsi yasa niyemeza ko rero uwo mugwi w'abagwanyi waheze abanyagihugu by'umwihariko bo mu nkengero z'ikibira bo bagumya bavuga ko rero batewe n'ubwoba, kandi bakemeza ko rero abagwanyi binjiye mu kibira. Mu misi yakurikiye haravuzwe ibitero mu duce dukiye dutandukanye twegereye ishamba ry'ikibira. Amakuru akomeza kugenda haratugeraho mu mwanya rero aravuga ko abanyagihugu benshi batari ko barishimira amajambo ariko aratangazwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, nubwo rero by'umwihariko yari ariko ashimagiza ibikorwa bya BRB nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera bivuga. Hari bamwe mu banyagihugu batajya umunwa mu
kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero bababajwe no kuba babayeho mu buzima butameze neza, nyamara mu gihe Burundi bwahoze ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane nga mu karere k'ibiyaga binini, ariko gushika none uno mwanya abanyagihugu b'abarundi akaba ari bamwe rero mu banyagihugu by'umwihariko babayeho nabi, babayeho mu buzima buzimvye, ubuzima butari bwiza. Abanyagihugu benshi cyane cyane abegereye imipaka ihuza igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi by'umwihariko barakomeje kugenda batakamba basaba General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi by'umwihariko b'abarundi gukora iyo bwabaga kugira ngo bugurure imipaka bace bararonka by'umwihariko ibyo ibishobora kuba bubafasha by'umwihariko cyane ibifungurwa baca barakura mu Rwanda. Ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zirababera ibamba, zigaragaza neza yuko u Burundi by'umwihariko atakintu na kimwe bubuze, by'umwihariko baca barafata ingingo yo kugara iyo mipaka ndetse no kwashira bamwe mu basoda baremere cyane bacungera umutekano waho. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko yaje kugenda agaragaza yuko rero ifaranga ry'u Burundi rigiye kuzazamurwa by'umwihariko ku gaciro kakomeye cyane, ndetse anavuga yuko rero ibihano bimwe na bimwe byakoze ku banki nkuru y'igihugu izwi nka BRB by'umwihariko ari bimwe mu byatumye amahera mvamakungabura ndetse n'amahera by'umwihariko y'amarundi ata agaciro, ariko agaragaza neza yuko ivyo bihano byakuwe ndetse ari nayo mpamvu by'umwihariko Burundi bugiye gutanguza by'umwihariko ibigega bigiye bitandukanye cyane bizofasha aya mabanki amwe namwe mu kuzahura ubukungu nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bigendanye n'iterambere ndetse no ku bigendanye n'umutekano, aho yaje kugenda arashimangira yuko abansi b'u Burundi uzuragerageza kwitambika Burundi akazobwitambika imbere bazoca baramugonga nk'uko byatangajwe. Evariste Ndayishimiye akiri by'umwihariko ku bikorwa by'ibanki ati banki nkuru y'igihugu by'umwihariko BRB itegerezwa kugarukana agateka kayo, by'umwihariko itegerezwa kubaho kandi by'umwihariko ikubahwa, uzoyigaya azoba agaye igihugu kandi uzoba ari umumenja tuzomwiruka ko. BRB irategerezwa kugarukana ubutegetsi bwayo ku mabanki byanga bikunda, tugarukane agaciro k'ihera rero ry'u Burundi kandi mwese muzovuga muti ibyo yavuze ngibi ndabivuze, mwese mukoranye kandi Imana niyo rero cabona agaciro k'ihera ry'u Burundi gategerezwa kubaho by'umwihariko kandi kakaboneka. Ibyo nyine nk'uko natanguye ndabivuga, ibyo by'umwihariko umukuru w'igihugu nyine cyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije ku munsi w'ejo haheze ku igenekerezo rya 13 Kigarama 2024, aho yariko rero yugurura ikese y'isabukuru by'umwihariko iharugwa mu myaka 60 y'abanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB imaze iri ku kivi. Njewe ndiko rero ndagira by'umwihariko mobilisation generali kubyerekeye production amahinguriro, iyo ni strategique by'umwihariko umukenyuro wa mbere. Mobilisation by'umwihariko nk'uko byoma biratangazwa umurundi wese by'umwihariko atazokwemera kuja by'umwihariko ku kivi tuzomubwira agume rero ajyamye mu gitanda iwe. Kuri abo bakozi ba leta utazokwerekana mu gisata akoreramwe rero ico abanyagihugu bungutse mu bikorwa byiwe azoca arataha, ni ukuvuga rero umwe wese azoharugwa ku gahanga kiwe by'umwihariko ataco amariye abenegihugu ace avamwo nk'uko byoma biratangazwa. Nyirico Evariste Ndayishimiye by'umwihariko arakomeje kugenda agaragaza amajambo akomakomeye cyane mu gihe Burundi bugiye kwitabira amatora, cyane amatora agizwe n'abanyeguriza amateka ndetse n'ashinga amateka ndetse n'abakuru b'imitumba, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda avuga ko aya matora azoca by'umwihariko arasozegwa na bamwe mu bagize by'umwihariko abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi aravuga ko u Burundi by'umwihariko cyane muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barikoma ibikorwa bigiye bitandukanye by'umutama, ndetse akaba n'incabwenge Honorable Agatogwasa by'umwihariko ndetse n'abayoboke biwe bo muri CNL nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye aravuga ko afise ubwoba bw'uko rero by'umwihariko yoba by'umwihariko atinya kwitozanya by'umwihariko ku kibanza cy'umukuru w'igihugu n'uyu Honorable Agatogwasa mu nyuma
y'uko rero havuzwe ko yabashije kuba yo mutsinda mu matora yabaye by'umwihariko mu myaka iheze, ndetse aya matora akaba yaraje gutuma rero by'umwihariko abo muri seneri bavuga ko rero aribo bari baratsinze amatora, nyamara bikaza kurangira by'umwihariko aya matora ndetse niyo nsinzi yegukanywe cyangwa se itangajwe kuri bamwe rero by'umwihariko mu bo muri CNDD-FDD. Kugeza ubu CNDD-FDD iriko irakora iyo bwabaga kugira ngo ibashe kuba by'umwihariko yotahukana insinzi mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, nkuko vyoma biragaragara canke nkuko byama biratangazwa. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko Denise Nkurunziza by'umwihariko akaba ari umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza yaroza atwara igihugu c'u Burundi, by'umwihariko yongeye kumererwa nabi, amagara yiwe akaba atifashe neza. Ibi turiko turabisoma mu butumwa twarungikiwe by'umwihariko n'umukozi wiwe imuhira, aho yavuze yuko yaje kurungikwa ku bitaro bya Chila Hospital mu nyuma y'uko rero by'umwihariko yaje kugenda by'umwihariko afatwa n'indwara zitaramenyekana. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko Denise Bucumi Nkurunziza by'umwihariko yamaze kurakarira cyane CNDD-FDD mu nyuma y'uko rero nubwo bitigeze biravugwa yashinjije kuba yaragize uruhara by'umwihariko mu kugandagura umutware wiwe cyangwa se by'umwihariko uyu nguyu Petero Nkurunziza nyine umugabo wiwe. Amakuru ariko aradusumira aravuga ko rero abo umuryango wa Denise Bucumi Nkurunziza ari bamwe rero mu bashigikiye Honorable Agatogwasa. Ibi byatumye by'umwihariko hibazwa niba rero by'umwihariko ari abo muri CNDD-FDD bo bariko bakoze iryo baracange ayo mahano, by'umwihariko bakaba babashije kuba bamukorera ikibi kugira ngo hadakomeza kugenda arabashigikira mu nyuma y'uko rero asanzwe arafise abayoke bakomakomeye cyane benshi. Uyu nguyu arasanzwe arafise ishengero nga mu gihugu c'u Burundi izwi nka Eglise de Roche, imwe rero mu mashengero akomakomeye cyane afise abayoke benshi, kujya rero by'umwihariko abayoke biyo baramutse bayobotse Honorable Agatogwasa yoca arabona intsinzi mu kanya nko kuguhumbya. Ibi byaje gutuma rero benshi bongera kwibaza by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza ndetse na Agatogwasa by'umwihariko igihe batigeze kwitaba ibirori byo kwimika President Evariste Ndayishimiye ubwo yaragiye by'umwihariko kwimikwa ngo atangure kurongora Uburundi. Icyo gihe gusiba kwabo by'umwihariko kwarabonetse cyane kandi kwariko kuravugwa cyane bikomakomeye cyane, ndetse kongeye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko kandi ibyuko rero ibyuko by'umwihariko batigeze baritaba ibyo birori byari bimaze n'imisi biriko birahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye. Umupfasoni Denise Nkurunziza by'umwihariko icyo gihe ari mu kigandaro nyuma y'imisi 10 apfakaye. Umushinga ntahe wiwe by'umwihariko Petero Nkurunziza by'umwihariko akaba icyo gihe ataranashingurwa. Hari benshi batanatahura ingene rero by'umwihariko kwimika umusubirizi by'umwihariko Samurangwa nkuko rero bo bamwe banamwita bikogwa, kandi by'umwihariko uwusubiriwe ataranahambwa mu migenzo y'ikirundi by'umwihariko caraziraga ko yuko rero Samurangwa yimikwa umwami atarahambwa, ahubwo by'umwihariko Samurangwa yahora yimikwa ku munsi wo kuva ku rupfu, nkuko rero by'umwihariko tubisanga mu gitabo imigenzo y'ikirundi cyanditswe n'umuhisi Patiri Yohani Batista ntaho kaja by'umwihariko ku munsi wo kumarigwa kuva ku rupfu niho rero by'umwihariko bimika umwami wundi. Hari benshi rero by'umwihariko bagumanye ikibazo cy'ingene Uburundi bwinjiye mu misi mikuru rero yo kwimika by'umwihariko Evariste Ndayishimiye, nyamara by'umwihariko abandi by'umwihariko batari barabikora nk'uko byama biragaragara. Iki gihe benshi barafashe ingingo ndetse banagaragaza ko by'umwihariko atakabuza ari bigaragaza neza yuko CNDD-FDD ariko yagize uruhara rukomakomeye cyane mu kugerageza guhotora ndetse no kugerageza by'umwihariko kurugandagura uyu munsi Petero Nkurunziza. Uhereye icyo gihe biravuga ko rero Denise Bucumi Nkurunziza atorohewe, ndetse yagiye arakubakubana ndetse yaragiye ararebana ayingwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyine azwi ku izina rya Angelina Ndayishimiye, aho bivuga ko yagiye aragira uruhare mu bikorwa bigwanya by'umwihariko uyu mama buntu uyu nyine umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nkuko byama biragaragara, ariko avuga yuko rero Imana ariyo yonyine ishobora byose, ishobora kuba yoca iramuhorera.
mu nyuma yo kugaragaza umubabaro ugiye utandukanye by'umwihariko ku rupfu rw'umugabo wiwe. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko nubwo amagara yiwe atifashe neza, akomeje gushyigikira ndetse no gutanga ubutumwa bugiye butandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi bwo gushyigikira abo muri CNL abayoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa nk'uko byoma biragaragara. Hari amakuru avuga ko rero Honorable Agathon Rwasa nawe aherutse kwibaruka by'umwihariko Ikibondo, nawe rero by'umwihariko ariko aragerageza kuzokora iyo bwobaga kugira ngo azabashe kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse azabashe kuba yotahukana insinzi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu banywanyi bo muri CNDD-FDD bamaze kurambirwa intwaro ya CNDD-FDD bakaba bashobora kuzoyoboka intwaro ya bakaba bashobora